turabasuhuje abakurikiye reka tubyite urubuga rw'imikino kuko ubu turi mu rubuga rw'imikino. Mbere na mbere reka tubanze tubashishikarize ko guhera umunsi wa none mugiye kujya mukurikira amakuru y'ikipe ya Etincelle FC ku mbuga nkoranyambaga zayo harimo Facebook, YouTube, Instagram. Amavideo tushyiraho tubasaba ko mwagerageza kuyasharinga abantu batazi ko ubu Etincelle itangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga zayo. Mubimenyesha abantu bose munabahereza ibikorwa tugiye kujya tubagezaho kandi turabitsuzabana neza muri iyi sezo ugiye gutangira. Murabona ko imbere ya kamera hari umutumirwa, abantu benshi byanze bikunze batangiye kwibaza ninde, gusa ikiganiro kirarangira amatsiko yashize, nicyo kintu tubijeje kandi tuzi ko iki kiganiro tugiye gukorana kiraza kubashimisha. Mwatangira mwibwira abadukurikiye se mwitwa bande, muturutse he, ni muri bantu ki ko abantu bose byanze bikunze bafite amatsiko yo kubamenya? Ego mbaye ndabashimira kandi nshimira Imana cyane kubona nashise aha amahoro. Je nitwa Nzeyimana Mailo, nkaba navutse itariki 11 z'ukwezi kwa 12 1976. Ndo muntu sindi ikintu gusa, oya navukiye Burundi, nkaba ndi Umurundi kwa mama na papa. Hama akazi nkora n'umupira gusa, ndatoza, narawukinye, narabyigiye, nivyo novuga mu make. Ese Mailo, hano i Rubavu muri guhakora iki ko mutubwiye ko mwavukiye Burundi kandi uyu munsi wa none tukaba turi Rubavu, bimeze bite? Ego aha nashise nkuko muvuga ni ikiganiro c'inkino, nazanywa aha n'akazi ko kuza gutoza Etincelle kandi ndishima kuba ndi muri Etincelle kuko n'umugwi twakuze tuwumva. Abantu benshi bashobora kumva ko waje gutoza Etincelle, bashobora guhita bibaza ese background yanyu, ese muri introduction mwavuze ko mwakinnye umupira, ese mwakinnye mu makipe, ese mwaratoje ayahe makipe, kuko nabyo abakunzi ba Etincelle baba bakeneye kumenya ayo makuru. Ego nkuko nababwiye uko navuse, mugabo natangiye gukina, je natangiye nkiri muto kuko naronse amahirwe mu Burundi, ari je natangiye gukina Premier Division nkiri muto. Natangiye gukina muri Kade mu Buyenzi, hama je sinakinye 3e division canke 2e division, navuye muri Kade direct nja muri Premier Division. Nico navuga hari mu 92, 93 nacenja directement muri Premier Division. Hama imigwi naciyemo yo gukina, natangiye muri Santé pour tous Kade Premier Division, natangiye muri Union Sporting, genda gukinira Waze yo mu Rumonge, mvuye mu Waze yo mu Rumonge genda directement muri Vitalo, mvuye muri Vitalo naciye ngenda muri Academy yo muri Côte d'Ivoire, mvuye muri Academy yo muri Côte d'Ivoire nagarutse Burundi ngenda muri Arabie Saoudite, nakiniye Academy yo muri Arabie Saoudite. Mvuye aho naciye nsubira nja kuja kandi kwiga ibindi bintu by'umupira mugabo muri Namibia. Mvuye muri Namibia naciye nsubira mu Burundi, niyo natangiye rero kuza ndagira imyimerezo yo kwiga uko umupira rero uteye muri iyi minsi. Kariyeri yanje yo bu entraîneur mejeje kwiga, ndashimiye cyane Federation y'u Burundi kuko yadufashe cyane kugira ngo twige. Shimiye bimwe bishimise instructeur w'iwacu Niyonkuru Dominique kuko yamaduhanura buri munsi, mushobora kuba entraîneur ufise izi ngeso izi, kuko turavye no munsi aba entraîneur benshi baratakaye kubera ibintu byo kubeta. Natangiye kugira kariyeri yo bu entraîneur ntangurira muri umugwi wa Espoir yo mu Gatumba, nahora nkina nkaba ndi mu entraîneur. Mvuye aho canja inyuma ya Espoir naciye nja gutoza umengo Vitalo. Mvuye muri Vitalo naciye nja muri Flambeau du Centre y'Igitega, niwo mugwi novuga yuko wampaye izina kuko nta bintu byinshi natakaje, ahubwo baramfashije Flambeau du Centre. Mvuye muri Flambeau du Centre naciye nja muri Tanzania, Lipuli yo muri Tanzania. Mvuye muri Tanzania naciye ngaruka mu Burundi za gutoza Interstar Lelier. Mvuye muri Lelier naciye nja muri
muri niyo y'Imuyinga hanyuma Magara. Nivyo novuga ivyo. Uno munsi ndi mu Rwanda. Kugira umunsi wa none wisanze gute muri Etincelle byagenze bite? Kugira ngo shika aha twumvise amakuru yuko Etincelle iriko ararondera umutoza. Nanje ndaza ndapostila ndarungika amaseve yanje. Niyo naciye numva yuko bambwira yuko woza tugakorana. Wenda hari ibyo wari wakomoje ko Etincelle uri Burundi sinzi wari usanzwe uzi Etincelle warayumvaga? Etincelle numugwi kuva tukiri bato twaguma tuwumva abanyakwigendera Abasi bagikina bava mu Burundi baje gukina mu Burundi umengo bayisinze Vitalo hajya nyene. Rero sinovuga yuko ndawuzi cyane Etincelle mugabo nzi yuko nje gutoza mu Rwanda ari ubwa mbere nza gutoza mu Rwanda. Impamyi ni nyinshi tuza guhura nazo ni ngombwa yuko nza kwiadapta muri ivyo bintu nyene. Mu gihe gitorero umaze muri Etincelle se wayibonye ute niki wayivugaho? Icyambere novuga yuko maze shimire abo bantumiye kugira ngo nze ingene banyakiriye. Sindabona abantu benshi banumva gusa mu migwi iri mu Rwanda. Etincelle iri mu migwi ifise abafana benshi ngabo sindababona abafana. Hanyuma je sinza gukurikira ibivugwa vya Etincelle bibi. Jenza gukurikira bijya byiza bikenewe kuko bijya bibi nibyo bituma umuntu ukora byiza. Gusa ndi hano kugira ngo menyereza abakinyi baba abanyarwanda canke ubu namaze gutangura yuko kubona yuko u Rwanda rumaze kwinjira muri professionalism. Nukuba tuza guhura n'abakinyi bavuye mu migwi itandukanye. Nivyo novuga muri ibyo. Nkuko waruvuze urimo uramenyereza abakinyi urimo urabana nabo umunsi ku wundi kandi amakuru dufite cyangwa se donc amakuru dufite ku ikipe ya Etincelle nuko mu myaka ishize yari iri mu bibazo bitandukanye ku buryo wasangaga kenshi iri kugarukira ku murongo hafi yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ese wowe nk'umutoza uje uri kubona ko ari n'iki ugiye gukora nizihe ngamba ufite kugira ngo Etincelle itazongera kwisanga muri ibyo bibazo yagiye ihura nabyo mu myaka ishize? Icyo no kubwira umumenyesha makuru na kazi katabura ingorane. Etincelle yaciye mu bihe bibi ni ngombwa yuko ari ibintu biza guhinduka. Ndazi yuko benshi bavuze menshi mugabo je sinza gukurikira bijya. Ndi ngaha kubera akazi. Etincelle ifise projet ziwabo bafise vision yiwabo nanje nkabafise vision yiwanje. Ni za vision rero zitandukanye tuzishire hamwe kugira ngo turondere ikiza kunezereza abantu bose. Kocha niki wasaba rero abafana ba Etincelle FC bayiba hafi buri munsi? Icyo nosaba abafana ba Etincelle nibaze barakurikira ya majambo yo mwibarabara. Je ndi simple. Akaba ari kibazo wambona ko hari abantu batwegereye mbo muri Etincelle nka mwebwe abanyumesha makuru ko twamana mu bintu by'inkino. Babakurikire babavugishe mutwegere mutubwire. Je nkeneye yuko abantu baza kumpanura bakavuga yuko kocha hawo bawihenze wokora uko. Je ndabarahiye sinza kuvuga ibintu byinshi kuko ndazi abafana imigwi y'abafana ndayizi. Gusa baze barakurikirana imimenyerezo ari guterera baterere kuko naho boha umukinyi icupa rimwe ry'amazi rabaye ni bwa bucuti ni bwa bukunzi bw'umupira w'amaguru. Hanyuma nitugira ubufana cyane mugabo dukurikire politike y'umupira ngene ikeneye. Niba hari icyunda nakubajije cyangwa se ukaba ufite icyo wumvaga wasangiza abantu ntacyo akakanye wagira icyo ubagezaho nk'ubutumwa cyangwa se inama biremewe nta kibazo. Icyo novuga cyane cyane nk'icyo kinyenye cy'abafana no babwira batwegere tuvugane. Hanyuma bakunda umugwi wabo cyane bawuterere. Uno munsi numvise yuko mugiye kugura ibintu byinshi bya Etincelle babikurikirane. Barabe yuko Etincelle mu myaka 2 iri imbere iza kugerahe. Kuko izo ngorane kenshi usanga ari amafaranga. Ayo mafaranga nitugume twisunga gusa yuko ari akarere kaza kudufasha. Oya natwebwe abafana natwe abamenyereza aba journaliste bakuye kwifata Etincelle nk'umugwi mu Gisenyi. Nivyo novuga. Turagushimiye kocha. Yego murakoze.